Ibi vyigwa vyerekeye kwigisha abubakanye canke ingo nibaza yuko ngira twoba twikanguye dusa n'abatevye, ariko ntaco uko vyogenda kose kazima tuvyibutse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero biraryoshe kwigisha abigisha kuko ntibiheza ngo bigore umwigisha. Imana ishimwe cyane. Abayaga nabo biganye Bwana Sefiwe. Rero nta handi tuvoma ni mu ijambo ry'Imana. Bagomba dusome ahantu hamwe honyene kuko nasanze ahantu havuga iby'abagore n'abagabo ni henshi cyane. Umugabo twifashishe hamwe dushingire kuri aya majambo tuja gusangamweho nyene ni mu gitabo canke icete Pawulo yandikiye Abanyefeso ni gice ca 5 dusome uhereye ku murongo wa 23. Turahasanga amajambo atubwira ivy'urugo na administration yago, ikizira n'ikitazira, ikibereye n'ikitabereye. Imana ishimwe. Abanyefeso navuze igice ca 5 uhere ku murongo wa 22 harabivuga neza umubano wo mu rugo wabande. Mubona handitse gwabande. Hari umuntu atari umukristo ari ngaha? Ntabwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero haravuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Ariko Kristo kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo kunde abagore babo kuko nawe yakoze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo aryegukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikindi cose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko atamuntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawubungabunga akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene umuntu wese akunde umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubaha umugabo wiwe. Tuvuge amen. Naho tugomba guhagarara honyene. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari utujambo twagiye turagaruka muri aya majambo dusomye twutubera ingingo nkuru duhagarara ko kugira ngo mugabo Bibiliya yavuze ngo ubaha umugabo wawe. Amen. Harimo kugamburuka. Bwana sifiwe. Haleluya. Hanyuma rero Bibiliya yavuze ngo kuko umugabo ari we mutwe w'iki w'umugore wiwe. Timuhave mwumva ko abagore mutagira imitwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko hari icyo Bibiliya igomba gusobanura hano. Yashatse kuvuga nta administration n'imwe itagira umuyobozi mukuru. Imana ishimwe. Mu rugo umutwe w'urugo ni umugabo. Imana ishimwe cyane. Aha rero hacasigara ikibazo. Yeske abamama Imana yabwira ijambo rimeze gutya.
mwese muremera yuko umugabo ari we mutwe w'urugo canke mubona mu hega hariho amategeko yandi yaje avyorosha havuga yuko hari uburinganire bw'ibitsina umugabo n'umugore bose ari kumwe Imana ishimwe cyane ariko ibyo binyuranye n'ijambo ry'Imana. Amen. So kuvuga ubutumwa n'umunsi no kwigishanya. Mbega abamama turi muri hano mwese muremera ko imitwe y'urugo ingo z'iwanyu ari abagabo banyu tuza turaba mbega usanga hari utabyemera yavuga ati binyumvishe neza kuko Yesu uko nabyumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana iragaruka ku mugabo iramubwira ati mugabo kunda umugore wawe. Hari abagabo bazakubwira ngo umugore wanje ngo ntankunda yarenze itegekiriye kutagukunda. Hari ibyo utubwira Imana ishimwe cyane. Umugabo ajya kubwira ngo umugore ngo ntamukunda uwo mugore wo murega ufatiye mu itegekiriye hari ibyo Imana yamubwiye wapi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ntankunda none agukunda kubera ariko Imana yategetse umugabo ati kunda umugabo umugore wawe. Ndagaruka ingene tubihuza ndabereka ingene bigenda. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umukunda nk'uko Kristo yakunze ishengero. Bantu b'Imana Kristo ngo yari kunze urukundo ruke ni ruke ni rwinshi kuko yavuze ngo rwatumye ashobora no kuryigura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hama ngo akaribungabunga wakaryezesha iki amazi n'ijambo aho hantu muhagume. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uko yabigize niko yagarutse yatubwira ngo namwe mubigenze nyene abariko dukunda abagore bacu tubabungabunge nk'uko dukunda imibiri yacu ariko tutibagiye kubezesha iki amazi n'ijambo. Ahantu ndaja kuhateba ku mazi n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngo kugira ngo azorirengukane ritagira iki ritagira ibirabagu ritagira iminkanyari ngo n'ibindi bimeze nk'ivyo umubiri wiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Kubungabunga umubiri nukugirira iki ko yavuze ngo tumukunde kuko umuntu akunda umubiri wiwe ngo nta muntu yigeze kuboneka yanka umubiri wiwe. Gukunda umuntu nuko ukunda umubiri wawe ugira gute? Imana ishimwe. Urahugaburira. Ega usanga n'abagabo bakubwira ati je ndakunda umugore mugahagaze kugabura ntavyibuka. Ubwo rukundo ni rwa vrai oya siko. Imana ishimwe cyane. Rahira ko hatari hingo muri twebwe usanga ari nka nkeya mugabo usanga umugabo n'umugore badasanga irasiyo n'uwo bajana ku gipimo muri laboratoire yobona ko abo bantu batarya bimwe. Ndagufinze uwo laboratoire imuritse mu nda yosanga ari indya nziza yosanga ari inde urakotse umugabo ipe ibipimo byo kwa muganga byo kwerekana neza hagati y'umugabo n'umugore kandi pasiteri na mama pasiteri bagasanga rasiyo simwe warukunda hari urimo. Aha rero bigira bigorane nabyumvise. Imana ishimwe cyane. None nibanga ryanyu ariko mwe murazinanye. Nta bagabo minsi yose nka kenshi ataha ku mugoroba umubwiye ngo ndakugaburira akakubwira ngo eka none yama mu mafungo. Oya umuntu areka kujya kubera habaye iki kubera haza.
iminsi yose arisonzesheje oya da Imana itabarire cyane haleluya mugabo nubwo turiko twenga ijambo ry'Imana riko riraturega ngaho kandi tutagiye kubiraba neza ngo turabe ingene twikomeza hama tuzokomeza bagenzi bacu isi zodutwenga Imana ishimwe amen wombwira gute ingene umuntu w'umugabo Imana yategetse gukunda umugore wiwe amukunde nkuko akunda umubiri wiwe sivyo amwezesha amazi n'ijambo bora sefu mugabo uwo mugabo akazohera igitondo uko byabaye ni bamwe simwebwe Imana ishimwe cyane haleluya asiga irasiyo y'imbwija nibiharage bimwe byayina ntuzeye nimba ari kirundo ntumbaze sibyo n'ibintu bidasobanutse inoti ya 5 ku muryango w'abantu 10 sibyo agaca agenda wewe akinjira muri patisserie yewe nk'itafari ry'ivu ufise posere kabisa iteko haleluya bakamurukate amahanga agacamwe kivuguto bakamuruta rw'ivyamwa akarenza ko imitobe y'ubwoko bwose akiriba ku butumbi ngaho yariye 50 mugamo irasize bingahe abo barundi bagwara ingwara ziturutse ku byo barya bazogwara ingwara zimwe agacenga ku mugoroba akaja ahantu bashira inyama ku biti ku mishito sibyo agakomanda icy'ururimi icy'umushishito icy'igitabazi n'icy'ivyangombwa imoroso 40 z'inyama akazijugunya mu nda wenyene agataha imuhira yitera ibiti anikanigane zamuheze mu menyo imuhira nabo bose batonze kuri toilette kubera mu nda byagoranye kuko bariye nabi uri kurambwira aho hani bagwara bazogwara cyo kimwe umwe azogwara iki azogwara ingwara ziterwa no kurya inyama nyinshi agware gute hanyuma muhira naho bagwara iki kwashira rukoro kongereko ni mugabo n'umugore n'abana mugabo ukunde umugore wawe nuko ukunda umubiri wawe iryo kosa ntiryabaye basha bwana zivyo andiko nabonera akaguha abantu kuko ndabizi hariho abagabo b'abakozi b'Imana batonda muri ville nk'abatonze kudandaza uko iminsi yaremwe naho uje muri ville ukabaza uti amarigara y'abakozi b'Imana ni hehe baramaze kuyamenya harazwi barazi mama bari hehe mwikawa iyo kawa nyoye muhira wayisize suzum wayisize nabona bazogusaba guhindura umwigisha abantu bizogora ni kibazo kigoye gituma hari ibintu byose bitagenda neza Imana ishimwe cyane none tugaruke kuri babakenyezi abagabo barimwe amakode y'indemanwa n'amakode atamuntu yigisha undi mugabo ngo bikwiye kumera gutya muri wewe umugabo wese antari arimo ikintu gishaka icyubahiro kubahwa mubaha abagabo none icyo cyubahiro nimbuga ishaka ubaza ko ricagusa nugupfa gupfunga ipataro n'umukandara wakwire ukibaza ngo washyizemo igihete ngo birabaye umugabo nibakubahe gusa ekada birafise ikiguzi burya umuntu kenshi akubaha iyo umufashije kukubaha uriyubahisha wowe nyene none umugore udakunda udasumira utambika utabwira neza udaha agaciro mu bandi uri kuribwira yuko azokubaha dutandukanye kukubaha no kugutinya kubera yabonye urimo impemu y'ububoko haram
arashobora kuvuga ati simvuga nta kundi kuko ndabona yongerera nabi. None aho yagutinye nyene kubera nyene nta kundi. Imana tubabarire. Haleluya. Dutandukanye kubaha umuntu no mutinya. Hari abagabo muri twebwe batinyitse imuhira, hari n'abandi bafashe imuhira bahitiranya no kwiparuwasi ntihasa. Nimba kwiparuwasi abantu bose bavuga ati reverenditse ibyubahiro bakabiguha, ushitse imuhira uri umugabo wiwe uri se w'abana biwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta zindi porogaramu ngo abadiyakoni baze bakubaze ibirati ingene bimeze bakubwire oya. Shika muhira ukuri gihete wiyoroshe umugabo, abana bagusanganire, umugore haruhuka imiruho yiriwe atakubona. Imana ishimwe cyane. Amen. Mugabo muri twe hariho abantu nkuko yabivuze ati bamumenga biyamira muri mpemu ibihete tuhakwa no kubiryamana. Imana idufashe. Kujya mu isengero usanga intebe bagushiriye wenyine kubera niwe murongozi, intebe yawe irazwi, ugasanga umukozi w'Imana aho yicaye n'abana mu kuhaza ni ingorane, madamu mu kuhaza ni ingorane. Imana idufashe. Mureke ndababwira igituma Yesu yavuze ngo tubezeshe amazi n'ijambo. Ndagaruka ku bagabo. Imana ishimwe cyane. Mu bisanzwe ibarabara rigenda neza rigashikisha mu matwi, nta handi hico. Ibarabara rigenda neza rigashika mu mutima w'umugore n'amatwi n'ivyo yumva. Ijambo, iyo umuntu mukunda ugomba kumubwira amajambo meza, nubwo yaba ari mu bihe bitoroshe ugomba kumuremesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko hari abantu duha twumva usanga aheruka amajambo meza akiri umufiyanse canke iminsi ya mbere y'ubukwe byaraheze sihari. Ndahira ko hatarimwe abagabo muri twebwe bibirandamuke bakankamira abagore, kana ukamukankamira utoye Bibiliya n'igitabo c'indirimbo ugiye kwisengera kuvuga ubutumwa ugasiga muhira ari ndembe wakomerekeje abantu gacugenda. Biragoye. Ubwirana hagati y'abakunda n'amajambo y'urukundo muyaheruka ryari. Anishimwe. Amen. Mwini mvugo twahawe umuhamagaro ukomeye, ariko Imana yaravuze ko ishengero rya mbere rikomeye ni iry'imuhira. Dukwiye gutandukanya iminsi yo kuba ku isengero n'iminsi yo kubimuhira. Mu ndwi, iminsi indwi yo mu ndwi ukwiye kuba ufise iminsi uba ku isengero, ukaba ufise n'iminsi uba muhira. Umunsi wageneye umuryango, umunsi wo kuganira n'umugore wawe, umunsi wo kuganira n'abana, n'umunsi wo gusohoka na madamu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kiwe kuwa gatanu, ku munsi wa gatanu isi yose irabizi, n'abantu bakeya bompamagara ngo ndanabitabe. Imana ishimwe cyane. Amen. Kube twaricaye mu tuti ibikorwa by'ishengero n'iby'igihugu urabona bitwara umwanya, ariko tugomba gusova umwanya wacu. Imana ishimwe cyane. Kiwe ku munsi wa gatanu saa sita igeze utari databuja sindakwitaba. Kubera iki? Ni umunsi nahaye madamu aho avuze ati dukatiriye agoshe ngo ndavuga ni umunsi wiwe, avuze ati tuje à droite ni gwiwe. Amen. Haleluya. Mukicara mukavuga mugakina mukibutsanya utugugu twose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku mugoroba mukagera mukararamwo itiro rije mukasinzira, bukeye ni umunsi wo kuganira n'abana abamaze kubaronka bakuze. Imana ishimwe.
abana mukicarana mukabaganiriza, mumaze kuganira uwo munsi rero gacu umunsi w'umuryango kuwa Mungu kwisengero. Imana ishimwe cyane. Ukaba utabigenza gutyo ufise ibirarane byinshi sinzi kuzobikurayo. Hari amajambo yaheze mu mugore wawe, hari n'ayaguhezemwo, hari n'ayaheze mu bana. Imigeni ishobora kubiratwara, ishobora kuzoziba umunsi umwe. Haleluya. Kubera ubwinshi bwayo. Amen. Haleluya. Kuganira, wumvise ngo tubeshe ijambo. Uramaze kuvyumva, abashakashatsi baravuze yuko mu mugore ku munsi kugira yumva atezutse ameze neza ategeza kuba yavuze amajambo 40,000 karani. Ku munsi kugira yumva amerewe neza ategeza kuvuga amajambo 1,000. Umugabo nawe amajambo yo ntarenze 2,000. Raba rero difference hari 38,000. None nakubajije umugore amaze umwaka atavuga, cugwiza n'imyaka amaze atavuga, urumva arimwo amakontenera anganiki y'amajambo. Kandi muri aya majambo menshi hariho yatawundi ashobora kubwira, ateza kuyabwira wewe wenyene. None wayamwugaraniyemwo ni ngorane. Bivuga ngo tubire yavuze ngo ari rero atakindi kintu agwaye amajambo gusa agahinda ko mu mutima, akageraho amavuta ntamufate kubera arababaye. Imana ishimwe. Amen. Bagabo muraganiriza abagore banyu. Imana ishimwe. Ni byiza. N'umunsi byagenze neza kubera nuja kunegeza umutwe akavyemera bari kumwe, aho bashikira mu nzira amubwiye ati Amen. Yindi turu ntukagira uburyarya wemera ibintu wazi ko Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko si muri twebwe twenyene tuvuga ngo dufise umuhamagaro wo gukora ubutumwa no gusenga dusengera abantu n'ahandi. Aho mazogirisha amaseminere hose mu bibazo abakore bashikirije hama harimo ikintu cyo kutaronka umwanya uganira. Bose haba mu bize abatize abatunze n'abakene ico kuganira. Umugore utamuganiriza byose urabyishe. Naho uwo mugurira imodoka ukamuha impuzu nziza ukamuha amahera y'amagendana mugabo ntiyigera kubona, uvuze ngo hari situation kurasopfa waravyishe. Kuko abadamu bashaka kubwira ati nofuma muri ibyo mugabo ntamubona, ariko warabuze pi nta muntu arikubona. Motife ngo wasumye stock irahari, impuzu arafise, imodoka yaranze cyane ibintu barafise, ukingo birakwiye wapi? Ko yabikwiye abagore batunze ntibabiyahura. Abagore batunze ntibaje gufata ibiyayura mutwe, kuko hariho benshi bagezeho bafata ibiyayura mutwe, ibindi baba bifise mugabo barakuze. Warabuze mugabo uri he imirimo y'Imana. Imana izokubwira ati narakubariye, udashoboye kuyobora igi wawe mu rugo n'ijyanje reka. Amen. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Paulo yari yatugabishije ariko ntitwaba amaso. Yaravuze ati mu minsi ya nyuma hazoza ibihe bigoye, ibihe abantu batazoba bagikundana, ngo badakunda n'ababo, bikundira impiya n'utundi tuntu gusa. Rero kudakunda n'ababo byahavuye bishika no kububakanya. Maze igihe ndiko ndumviriza impfu nyinshi ziriko ziraba zitumwe n'ibi bintu byo mu ngo byabaye nabi, hakabura gitabara, hakabura abantu boba hafi ngo bigisha abantu ingene ingo zubakwa. Umugabo akaryama kumba ryamanye igipanga,
yabona umugore arasinziriye akamutema agapfa. Tugeze mu bihe aho usanga umugore agenda agakoroga uburozi wenyine akabubikira umugabo akabumuha agapfa. Mwumva ko bigeze ahantu hagoye. Imana idufashe. Rero ni gusuzuma neza. Urukundo niko ruza imbere y'ibindi byose, kandi urukundo ruvuze amashami menshi. Amen, haleluya. Bwana asifiwe. Kuba nimba hari akaga nibaza ko kariho, n'akaga k'abantu abana n'umuntu adakunda. Ibyo bintu birabishe pe n'umubazi. Yumviye kubana n'umuntu utamukunda, ubizi neza kutamukunda, mugasangira mukinjirana mu ishuka utamukunda, wumva uwo musonga ni ngorane, ni hohoterwa. Imana ishimwe cyane. Mugabo urukundo uno munsi rwarevapoye ntitukimenya iyo ruri muri bamwe. Turiko tuvuga abandi si mwebwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko ega gukunda umuntu biravana n'icyo wamukundiye ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Burya turiko turavuga les causes du mariage, nukuraba uwo mugore wawe ukimurongora wari wamushimye iki. Amen. Wamushimye iki? Kubera nagerageje kwegeranya ibintu bituma abantu barongora, nsanga ni byinshi, ariko icyari gutuma babana ni kimwe gusa, n'urukundo. Kuko nubwo twavuze ngo ibarabara rishika umutima w'umugore isha hehe mu matwi, ariko rishika umutima w'umugabo n'ingoga naryo rica mu jisho. Nico gituma kenshi uzosanga niyo muri kumwe usanga yavyibagiye agakebaguzwa hari umuntu arenganye. Ijisho riba ryabonye ikintu. Imana tore cyane. Rero iyo ukunze ugakundisha ijisho gusa ibyo ryakweretse, ejo uzokoreka ibindi. Kuko hariho abantu ashobora kurongora umugore atamukunda, mukundiye ikimero gusa. Bimwe aho hanze bita ngo n'amatayi. Imana ishimwe cyane. Amen. Akamubona mu nda nivubi ahandi ameze neza, aforumye neza ukuntu, akavuga ati uyu mugore uwo mufatana soroti bazovuga ati kabisa by'umuhungu wo kwa naka yariyemeye pe, yazanye umugore mwiza. Mugabo ureke ndakubwira, ayo mataye nimba ariyo wakunze, niwamara gushika muhira nta kiringo kinini ndaguhaye, ayo mataye azovaho, ntazotwara inda. None yanda ntoya wakunda izoba ikiriho. Mbega ntazokonsa niyavyara, ntazokonsa. None cyage kiriza ciwe wakunda ndikizoryamaga, ndikizegera kiryama. Ndakurahiye naho useguza imishito cyangwa ukazana ingogo z'imika, hari abantu baze naho ugira gute igikiriza kizoryama tu tikizoguma gihagaze tibyo ukunda. Imana itore cyane. Haleluya. Rero nimba ari ijisho ryagutumye ubana n'uwo muntu, hazogera igihe ijisho rikwereka umuntu atari wa wundi warongora, sibyo? Rico rikwangaza ugumurondera handi yamatayo. Nico kimwe n'abakundira abantu ubutunzi. Ibyo murabizi ko ubutunzi ngo hari igihe bwambara amababa cyane. Amen. Nibyo turiko turanabona muri no minsi biriko bituma ingo zisambuka cyane. Nimba utakunze umuntu ukamukundira ibyo umubonanye, umunsi vyamuvuye ko bikagenda, kwa rukundo ruzogumaho, ruzogenda. Imana tubabarire cyane. Amen. Amen. Ariko harimo n'ubuhemu bwinshi. Yumvira umuntu ahita
yitanya abavyeyi, inshuti, abagenzi, arondeye pare na marene, asanze ishengero riri mu ndirimbo, ba pasitori biteguye bakamubwira ati hagarara, hagarara. Bakamubaza bati vuga iby'uyu muntu, imbere yuko amwambika impeta murabizi. Agahagarara imbere y'Imana, imbere y'ishengero, n'imbere ya wa wundi avuga ko yakunda, n'abavyeyi bose bakoranye, akavuga ngo nzomukunda ndamusonere, agwaye canke akomeye, nta kizotandukanya uretse urupfu canke Yesu agarutse. Ukaza mu minsi mikeya Yesu ntiyagarutse, muri bo nta wapfuye, mugabo batandukanye. None muri ubwo buhemu umuntu akarahira ikintu azi neza ko atazogikora. None muri bajya bahukanye murababaza, Yesu yaragarutse cyane muri bo hari wapfuye? Umuntu atandukanye n'uwapfuye ntibavuga ngo yagize divorce, bavuga ngo yapfakaye. None mugasiko biri. Imana tubabarire cyane rero. Tugeze mu bihe rero bigoye, aho mu ngo nyinshi uno munsi haboneka agahinda gakabije. Ahantu hategeza kuba umunezero wuzuye, uno munsi ugasanga umugore cyangwa umugabo, ugasanga umwe wese araza umutwe mu biganza arira, ababaye, afise intuntu, afise agahinda n'amarira. Dufise ingo nyinshi zirimo violence, zirimo abantu bagwana. Hariho abonzi bahora bagwana mu gitondo kuwa Mungu, nukuri kuwa Mungu bagakubitana imitwe, hanyuma rero ukabona mu kanya bariko baraharura amasaha yo kwishengero ko agera bakavuga bati ntambara twe turayiraje tugende, ariko ntibiheze turagaruka. Kamuti wa mwana w'umukobwa uhevye kubera iki? Ati nta mana jewe sinzosubira. Wamubaza akavuga ati jewe pastor ntinda zitatu, niwe yamaje kuzinkurizamo, sivyo? None habaye iki? Ege ibintu batubwire biragoye. Ukumva umutima waraboze, yazinutswe n'Imana kubera ivyo bintu kwera. Ibibazo kigoye. Ibyo biri muri bene data bandi. Bakozi b'Imana, mwiyubare ko mwese ntimufise umutima wa Yosefu. Na Yosefu urabona ntiyihagazeko, yahisemo kuzinga ibutura aratemaguza ariruka. Icyaha cy'ubusambanyi si icyaha muhangana ngo uvuge ngo hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo jewe mu gakiza ngo nabonye uganira mu cyumba n'umugore ngo turi gusa twese ngo nta ngorane ngo bwoshobora kugurura atacabaye. Bukeye mu gitondo nyuma bamutenze, bamufataye n'umugore ariko arasambana. Ibyo hari ibintu bimwe bibonye tungwa nayo wameze yiruka. Uno munsi ibintu twebwe biko bipfira hehe? Hari abantu muri twebwe bagwaye impemu y'icyubahiro. Impemu y'icyubahiro kenshi muri twebwe ikijana y'ubusambanyi. Abantu kugenda bavuga ngo sinoje ahantu ngo ntafise ngo abantu bamperekeje. Uri umwana utijana ku ntuze mwaba mama mureke ndabavunira akagohe. Imana shimwe cyane. Ntimugasubire kwemerera abagabo banyu ko baduga ahantu canke kure ngo bagiye mu ivuga butumwa umukobwa canke ari umugore.
muzobankira niyakenera umufasha yagiye naje n'umugore wiwe. Amen. N'abagabo kuko Imana ishimwe cyane. N'abagabo niba umugore wawe akubwiye ngo turara ku rusengero mu masengesho ngo pasiteri yateguye amasengesho wundi ugiye turayajana ngo canke amasengesho nta mipaka agira sengera aha kazimya kubwiye umutwaro ndanagufasha dusengera mugabo ntuva. Hari ibintu biriko birabiteye ubwoba kandi bitukisha n'abatabikora. We kuja kuvuga ubutumwa hari kindi bigusaba si Bibiliya gusa. Si Bibiliya. Wewe kuja kwigurira icupa ry'amazi ukagitwarira ukajura yanywa ni ibintu bikuvuna. Kwisigira ikirato biragukura kwa amavuta. Kwigorera impuzu birakumanura ntubukiriye umukozi w'Imana. None ibyo bintu byo kwitwaza ngo nkeneye uzompa amazi uwongororera impuzu andabire ko ibintu bimeze neza we nta maso ufise urugipfa amatwi urugipfa warahumye n'ugipfa wapi aho hantu abahinyegejemo umutego wa Satani aho hantu utarabye neza gwamu wasizwa amavuta ariko tucambaye imibiri y'abantu kwirinda mwe n'ibyo bintu. Ngaruke n'ahantu uzi yuko abakozi b'Imana atumviriza imitwaro y'umugore wiwe mugabo akaja kumviza imitwaro y'abandi ku rusengero kandi ari abagore nk'abandi. Biratogoye umugore akamuga ati ndagukeneye kuwa mbere siho ndi kuwa kabiri hari imitwaro tutaraheza gusengera hari abakuntu bandondera bafise ibibazo none uwo ntafise ibibazo usizaho nta bibazo afise ahubwo tafazari bwira bari ku rusengero uti ni mundindire ndacyavuze ikindi gikorwa ngomba gukora hanyuma mwebwe nabo nk'umwana ndababwira programme muzozirako ubanze uyage na kwawe nimwamara gutunganya ibintu umare kuja kuvuga iby'abantu no kumviza iby'abandi ngibyo sawa. Mugabo no munsi nta mwanya buri mwanya twirutse. Amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Reka nawe abakozi b'Imana muheruka kujya akaburoshete ahantu tuza gutya turahaka akaburoshete ahantu wicaye ukiyakira ukaga duza bamwe barasa reka gushikana kugikiriza duza ushikane hejuru duza turahaka uraza gituma baza kuduza nuko bicyambaza Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikibazo nagira mbaze ni kimwe gusa uheruka kuja ukagurira umugore wawe ryari? Bakoze b'Imana burya nimba hari abantu bafise amazuru yumva neza n'abagore ndakurahiye naho ugenda hega nkora ndabibona iyo ngize nkagwana mu nda n'umuntu yisuze parufe cyangwa amavuta pfa gushika muhira ko atari uko wagiye umota hari igihe uba wanavyibagiye uti none ni mota gute hatoya hari ukuntu wahuye n'abandi mwaramukanije kandi bamwemera mu bivugega naka twahuye na ati ndabyumva ati ni sawa ntiwari wumvise iki ati hari umuntu mwaramukanije yisize parufe kandi biba ari byo nico kimwe n'umugabo yaciye kwa Mucoma Imana ishimwe cyane waciye kuraba veterineri kaya kamoto k'impene canke kiya gitunguru wariye shaka ugenda uhekenya amajojo urye n'intore ushitse muhira apfa kukwihorera gusa mugarumva yuko hari ahantu waciye bafise ukuntu bumva Imana ishimwe cyane. Rero nagomba kubaza none
ntiwumva yuko hari abagore bafise agahinda batavuga. Umugabo arashobora kuvuga ngo kabari kamwe naho kuba kamwe. Mureke iyo mukundana, jewe ndabaha akarorero, iyo tutavyumvikanye nta muntu ashobora kumbwira ngo aransohokana ngo tuje gufata akantu ntari kumwe na madamu ngo ndamukundire. Ahubwo nti wapi ntibikunda. Nimba ugomba kunsohokana reka ndamuhamagare tujana. Avuze ateka ndagushaka wenyene ugiye kuntama umutego ndakwankiye. Shike nsamba kubera iki? Ndagenda dusanga ivyo nasumye ni waronka yadukwiye uzotujanira rimwe. Bidasobanuye ko udashobora kwicana umuntu mugabo bivanye n'impamvu canke wanamubwiye uti hari ibintu bimezo kunuku. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo hariho abantu usanga uko iminsi yaremwe canke kabiri mu ndwi gatatu mu ndwi wewe aho kantara karonka mugabo ntiyigera yibuka wa wundi. Mbere ukimuresha kutijana. Amen. Ukimuresha kutijana. Tugaruke ku bindi nabyo. Aba mama simwebwe ubushizi bw'isoni bwadutse mu bagore ba kino gihe buri ko buzana na hehe? Uzi ko basase nyagusara rwose pe. Aho umugabo ashika mu rugo ntaba kironka ijambo avuga ntaca yarahumiwe. Urumva agize aracavuga avuga ati wihende ndakwereka umukobwa w'abakije w'ingene ibintu bimeze. Umuntu wareheje ukamurondera ukamubura ukubaha. Bibiliya yatubwira ko aratakaye muri bamwe. Imana ishimwe. Amen. Ubu turi ahantu tugomba kwihera tukibaza. Umwe wese uruhara rwiwe ararukora. Ubu mu ngo nyinshi yuzuye nk'ibitutsi. No mu matelefone yanyu hajya uworaba tinyereka message zose mwandikiraniye n'umwubakanye ntibuburamwe urujamba amahanga. Hari aho usanga rurimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nyamudamu acha twereka telefone ati ndabira. Ibyo bintu byose ariko aravuga uwo mugabo sivyo kandi yari apotre. Imana ishimwe cyane. Ati ibyo byo gushika imbere yanya kiyeza kigira intama sivyo. Jewe ndagorewe mu rugo ndatukwa ndakubitwa ndagira gute tuteka sivyo. Ati kimenya ngibi. Dusanga yamubwiye igihe kimwe amubwiye ati kandi yari yamuhamagaye ati sheri ati utahajya enda gutegura utwufunguro. Acha mubwira ngo gusinkeneye no kukumva ngo ndakubonye ngo wewe ngo gusigaye ngo imbere yanjye usa n'umwanda. Wa mugabo ibi bintu wabyanditse arabura ibyo avuga. Ati si ibyo gusa arapromora ibintu dusanga. None uwambwira gute umukozi w'Imana n'umugore wiwe cyangwa umugore we ushaka gusanga umugore ari umukozi w'Imana abantu bagazaho bahamagara parenama n'imiryango bapfuye kode yo muri telefone. Aho nta kintu kirimo. Kode yo gusenyera urugo uzi ko atakintu kirimo. Abandi baraje ati kode tuti okay yidukuriremo twumva arakura. Ati je ntiyigwa arakuramo nagombe ikuremo yinyegeje. Mugabo hantu haretse Yosefu sivyo na mu telefone acashira muri ho parallel tuwo mugabo tuhamagara Yosefu umugabo ngo yanguruma ngo nyene oya nivyo umva bigoye nta mayene tuvuze tuguhamagara ati atoya nahamagara aho haretse Yosefu. Yego umugabo acika igipupe arabikanka kwafite wona tuti vyonda kwa Yosefu hari ngora n'umugabo mugenzawe biranka umugore atubwira Yosefu wari we dusanga nibara. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu nyuma turagondoza umugabo tuti kameme muhamagara ariyumvira urumva ati basara fyonda yo zo atwumva chérie ça va ko batevye chérie tuti woni Yosefu gana ega mwarasazeba Yosefu nuko avuga
urumva rero dusanga ibibazo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None bishobora ko umugore umuntu amutelefona muryamanye cyangwa muri saro akaja kwitabira muri toilette, uwo mugore wawe umva ntibiba bigoye ngaho? Imana tubabarire cyane. Amen. Haleluya. La fois passée ko turuhuza turavuga tuti none ati bitanguye muri iyi minsi kubera ntivyahoraho bimeze gute? Ati umugore yaronse akazi. None umva atari umugisha winjiye mu nzu atoya. Atako kazi kante agahinda ndi mu gupfira ndaturitse ndababaye cyane. Byagenze gute? Ati umugore wanje twahora twicara tukaganira ntitukiganira. Iyo atashe ni WhatsApp. Agumamwe ari dudu kabona ari twengana. Mukanya hari nkubita urujisho nkasanga aho kurungika ijambo rungitse umutima ati bikagora. Tuja kugundura wamuhaye akazi yamuhaye bubiri. Byo namwe murakuze murabyumva. Yamuhaye bubiri. Yamuhaye akazi akora hemegwa amuhana akazi ko kumubera umuhabara. Rero ivyo byose ni ibintu biriko biraba kandi kibabaje nuko nabone barabakoze b'Imana. None murashobora kwemera yuko twemera ko Satani dusamburira yaduhagaze gutya? Dufise ububasha Imana yaduhaye ntibyoshoboka. Ingo z'abakristo zisambuke. Iri terambere bariko baravuga ntirishoboka mu gihe umuryango ugwaye. Kuko iterambere ry'igihugu rihera hehe? Muri famiye. Umuryango wo kwana guteye imbere, wo wawe ugatera imbere, no kwana ugatera imbere, igihugu cyose gisanga cyateye imbere. Iyo kwanaka hari amahoro, no kwanaka hakaba amahoro, usanga igihugu cyose kimeze neza kiri amahoro. Nukuvuga aginda n'umubabaro byose iyo bihereye mu rugo birashwiragira bigakwira igihugu cyose. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Amen. Uno munsi turafise ibintu muri twebwe abantu usanga bari kwanasamburirwa ingo n'ibintu vyitwa ubuvugishwa bw'ibinyoma. Ariko mama pasteur na pasteur muracakene muravugishwa kuvyo mukeneye mwebwe. Muraba bebe spirituel ku buryo mutazi cijambo Imana ribarondera ko mutivuganira n'Imana ngo mazengesho. Umuvugishwa w'ibinyoma kaza gahenda umwe muri mwebwe rugasambuka ngo niko Imana yavuze. Mwibagiye yuko hari abantu bariko baribeshera muri iyi minsi. Bakabesha ko bavuganye nayo badaherukanye. Imana tubabarire cyane. Amayerekwa umuntu agaturuka gahunga ngo umuntu yamubwiye ngo yararota ngo bari kumwe ngo ariko amwiruka ngo inyuma ngo ni nko hagira murasa. Umugore ukamusanga kwa nyina yatashe, umugabo yavyuka avuga ati sheri uri he? Kumbe yatemesheje kare. Muvugishwa w'ibinyoma yamubwiye kare ati tungwa nayo wameze ndabiruse sasa yivi. Ubu nyene ndabiruse kandi uraze ko je ndose iyo ndose bica biba. Umugabo agarindira higa umugore agasanga yashitse wabo kare yashitse amubeshera ko ari umwicanye agomba kumwica n'abavyutse kugira mu ariko dushira ibirenge hasi dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abagabo nabo kenshi hari igihe babaho nko kumenga ntibazopfa. Imana ishimwe cyane. Ibi ndabivuze kubera iki? Nukubera hariho abagabo baronka ibyo baba baronse mu byo baba bakoreye nk'inyungu, ugasanga ari ubutunzi bw'umugabo umugore atazi, abana batazi. Aha muri iyo mifuko y'aba bagabo banyu mwabadamu hari imifuko mwe mutazi. Uzi ko hari uw'imbere hakaba n'uwaha naha hari akandi kitwa bagira inshuti karaha gatumberanya n'isentire nakopfa ubunye niko babika mu inoti za 10 iza 2,000 bagashira hariya kugira ngo mukozemwo hari agafuko utopfa ubonye ntagakweretse ntiwovuka abonye. Rero hariho abantu usanga ubutunzi bwabo ntibabuvuga. Umugore ntazi ko ufise konte abyaze kuko urashaka kuvuga ati umugore wanje ni cyayaye n'umuntu nyene asesagura birenze sinomwereka ibintu amafaranga yanje reka ndaguha umugambi. Imana kimwe cyane kuko uzopfa ugumuvyibuka. Reka kumubwira yo washizeko nimbuzi ko ari umuntu asesagura sivyo kuko hari n'abagore bagoye. Hari abagore umutuma stock y'indya z'abana z'ukwezi kose yahura n'ikirato gishasha
bavuga ati niho kigishika nta wundi muntu aracana akabara kiguza ati kandi kijanye n'iyi mpuzu akabara guza washika imuhira umukozi ati patro none ko ntajya kwisoka ati ntibihari wabaza umugore ngo urumva nyene sheri nyene bigaherera muri nyene ukavuga uti nta kundi mwene uwo mufise ntacyo ntubimuhure n'intege nke mugabo ntumunyegeze ufu umunyegeze aho wayabitse bambe ayo ufise mugabo mubwire uti nkaramuka nsitaye muzoje muri bejifu mubaze navise yakana muzoje na muri CRDB mubaze navise yakana akubaje ati none nanga hati wapi muri nta kigenda muri iyi minsi nta bintu biragoye imagine mugabo nzabantu bashobora gupfa umwana akabura minervare umugore akagenda gusa mu nzu bakabasohora ntamenye nuko waguze parasera impapuro ntaziyozi abantu bagahangayika kubera guhisha ubutunzi bwanyu mubwire Imana ishimwe cyane haleluya Bwana ziviwe rero ni byinshi ikindi nacyo tugomba kuvuga kiyo kiratuma abantu tugeza ahubwira tuje muri ya science y'ibibazo ukwihangana uno munsi ibintu biriko biratuma ingo zimera nabi hari ibintu bibiri abantu bananiye kwihanganira icambere n'ubukene uri kuribwira ko umugabo wawe akenye atagomba kuguma yitwa umugabo kariho umugore uzagomba ngo nawe ngurare kuyubwanwa ngo ahungura umugabo nk'abandi urumva ku kantu kubera ubukene gusa aho abantu basigaye bajya gusambana wamubwira uti ni icyaha niwihane wagotsageza imiringo ya akabona yuko wewe yategeza kubikora kubera umugabo arakenye kandi atazi isaha y'Imana aho izogerera ngo basubire batabagwa Imana tubabana haleluya nigeze kubivuga nabitanze wakoro bobo ntibari bakijijwe mugabo ntibari kure y'agakiza ariko umugabo araza atubwiye ati muze mu rugo mumfashe jewe mama naka byanse abuze pe uwo mugore rero yaboneka nk'umupfasoni cyane turamubwira umugabo tuti wagira ukosha mu rugo ntiyoba wewe y'amagore turamuzi n'umupfasoni ato yapfa kuza ntidupfa kuza tubwira icyo tuza kuraba ati ntasamba nyasumbije insazi mu bikoko bikunda igitsina insazi niyo ya mbere niyo nimero imwe ivutse imaze amasaha 16 ibitanguye kurondera iyo basambana ni insazi kandi inshuro nyinshi hanyuma rero turaza tuti turashika dusanga nyamudamu nihari aratwakira natuzimana hanyuma tuti rero karibu tuje kuganira na mwebwe ati sawa haraza rica tuti rero mushinga ntaha yatubariye ko hari ibintu bigoye ngaha byamuraniye kwihanganira ingeso zawe zansi ingeso z'ubusambanyi fuso zirarenze akandi twatanganye ko yatuze ko ibyo wobijamo uwo mugore aratwitegereza arabanza aritampuriza neza arafata umwanya kwira turaba hanyuma acyatse ngo none ngo nico cyonyene yababwiye ko sinarinda bitse ngo mugabo ngo kameme ngo icyo nshimiye umugabo wanje ngo ntabesha teka uvyemera byose ati basha akaba yicaye babwiye ntabesha pe hanyuma yo turavuga tuti gute ati mugabo hari icyo yibagiye kubabwira ubusambanyi bwanje avuga bijahe ati reka mubaze umuze wenyine ati papa nakatisa
icyo kirato wambaye n'indagihuriye umugabo n'ibimaramara byinshi ni wewe, iyo pataro ni wewe, uwo musipi aramuduza gushika ku ifurani y'indani ati ninde, ati ni wewe. Mu gitondo nta cyayi ndaguha, ati ndakinywa. Saa sita nturya, atego. Abana ntibaje ku ishuri, ati baragenda. Uraherutse kuriha inzu wewe, atoyaye. Ninde ariha, ati ni wewe. Hanyuma rero ati rero bashinga ntahe murakoze kuza kuduraba, ati ibintu biroroshe, ati jewe narinzi ko igihe kimwe azohamagara inshuti n'imiryango n'abagenzi akanshimira ku mugaragaro akavuga ko avuze umugore w'igitangaza, umugore yitanga kugira urugo rwiwe ntiyumuho nabi. Ati jewe rero sinagiye gusambana kugira ngo nsambane kubera ingeso, nagiye gusambana kugira ngo ntabare umuryango. Bikaba byamunanira no kwihanganira n'ibintu bibiri. Uwo mugore yari igikoko n'ibintu bingahe bibiri. Ibyo byose nahora nzana akabona umunsi abishobora guca atangura kubikora. Muce mushaka mu mugurire igufuri, imfunguzo mwihere yugarire, nzohora nsohoka ari wanyugururiye ntangorane cyangwa umaho. Cya kabiri, mwebwe yiziye nk'abagabo mukaba baje kumufasha, mukaba mushobora kuvugana mwebwe nyine muti ntusubire kuva, tuzoza turabigukorera nahone mushije kwigufura mu mfunguzo sinzosubira kuva ngaha. Hanyuma arahindukira ati papa nakateza urabishoboye, oya none ntuzi ko ntakora. Oho tuti ati bagabo mwebwe ni gute, dutereka tubike banure murakoze. Acatugata ahubwo mugize neza kubera n'ubundi nari mpejeje kwitegura nagira ngende. Ati rero umwanya birakunda niyihangane, ati Jesu n'umugore ashurashura, ndi umugore w'intwari yitanga akitangira umuryango kugira umugabo we ntabeho nabi n'abana biwe ntibabeho nabi. Ati jewe rero nari nkwiye gushimirwa, sinari nkwiye kwitwa ko ndengebeko. Naho ngira nsozerera duce tujya mu mwazo. Mbega urugo rwawe nimba rwubatse aho ruhobahoba nihe, aho rwapfiriye nihe, cyangwa nimba ruhagaze icyo waruhagaritse ko cyofashe izindi ni ikihe? Imana ibahezagire.